turabaramukije mwese abakunzi ba BIenfo na BIenfo Plus, twifuriza amahoro y'Imana mutumbereye hose ku isi. Uyu munsi nije muri kumwe muza kuyaga Benita yafatiriwe. Ni umunsi w'isabato, no munsi yasengeye kure, kuko mwadusabye ko ritorenga tutabashikirije amakuru ariko araba hirya no hino, kuko hari bishushe ku isi, mwifuza ko ritorenga tutabamenyesheje aho bigeze. Mwihangane rero, Benita nadahari, tuyage gatoyi tubashikirize ibiriko biraba. Amakuru mashasha dufise ku biriko biraba mu gihugu ca Iran, na aho ihanganye na Etats-Unis z'Amerika hamwe na Israel. Ku biriko biraba n'amakuru mashasha tubafitiye, aho ku ndege zitatu zakorowe mu gihugu ca Kuwait, aho benshi bashikirije ko, kandi nivyo, ko atari Iran yateye yarashe izo ndege, ahubwo ari indege hagati y'abavuga ibintu bita matire fratricide, aho bamwe abari mu ruhande rumwe bonyene birasanira ubwabo. Benshi bibumvira yuko goba ari ubwirinzi bw'igihugu ca Kuwait canke amabazi ya Amerika mu gihugu ca Kuwait iyo barakoreye izi ndege mu kuzitiranya n'ivyo bivuye muri Iran. Ariko umuco wamaze kuboneka ku matoza rero yahabaye, basanze umusore w'umupilote w'umunya Kuwait ariwe yakoroye izi ndege zitatu zose. Yarakoroye ya mbere, arakorora iya kabiri, arakorora n'iya gatatu, kandi iboneka ko yabigize impaka. Uwo musore yarafashwe, bariko bamubwira ko amatohoza kugira barabe icatumye by'ukuri ashobora kurasa izi ndege z'Abanyamerika, kugira ngo bamenye neza isano ry'ibi hamwe n'ibindi. Uyu musore rero nuko yarafashwe, ari mu minwe y'amatohoza. Izi ndege rero zitatu za F-15 zica ziyongera kuri zindi zibiri zarashwe n'igihugu ca Iran. Ubu rero Amerika imaze gutakaza indege zitanu zitwa F-15 zimaze kugwa ku rugamba. Hari andi makuru bashikiriza mu bakurikirana ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko hariho iyindi ndege yitwa B Spirit. Murayizi, ni indege ikomeye cyane. Ni indege bita mu bwoko bw'amabombardier, ibombarda, kuko murazi yuko hari indege bita chasseur, indege zigwanira mu kirere, hakaba n'izo bita chasseur bombardier, ni indege zibombarda zikongera zikagwanira mu kirere. Hakaba n'indege bita amabombardier. Aya mabombardier rero ni indege zitera amabombe gusa, zirasa hasi, zitagwanira mu kirere. Rero iyi ndege B2 Spirit ni indege y'Abanyamerika, iri mu ndege zihambaye cyane kandi ku isi zitinywa, ziko ziri mu ndege buryo bita indege ziri fictif, zitabonwa neza n'amaradare. Aya makuru rero abantu bayavuga bishimikiriza ko mu gihe igihugu ca Iran cahawe radar ikomeye cyane n'igihugu ishobora kubona izi ndege fictif n'igihugu ca Chine, ko iradar yo barabonye iyi ndege B2 ikaheza ikarungika system, ikarungika amamisire yo kuyisambura. Aya makuru rero ntaremezwa cyane, niyo twagirira icemezo soza tubabwira, ariko bishobora kuba n'ivya propaganda gusa, kuko indege ntishobora gukorogwa hanyuma ngo bibe akanizwe n'ingoma. Ni indege rero ikomeye cyane kandi izimvye, imwe ishobora kuba igugwa ifise agaciro k'imiliyaridi 2.1 z'amahera y'amadolari, si make. Kandi Amerika kubwo zizimvye cyane yakoze indege 20 gusa. Iyi ndege rero yiyongere kuri ya radar ikomeye cyane bita THAAD yasambuwe mu gihugu ca Qatar. Oya, system THAAD yasambuwe mu gihugu ndizera kibashobora kuba ca Qatar, nayo izimvye cyane, aho Amerika ifise exemplaire gusa 11. Murumva yuko Amerika iriko irahatakariza ibintu by'agaciro binini cyane. Nayo makuru rero ariko aravugwa. Andi makuru mashasha tubafitiye nuko igihugu ca Iran gisa niko kirahindura ingendo mu vyerekeye gutera ibihugu, aya mabaze militaire mu bihugu bikikije.
aho mu gutera gisigaye kimenyesha igihugu cyose kiragiterwe ku mabazi ya Amerika ko Iran hava itera. Ni kugira ngo ivyo bihugu nibihave byibaza yuko igihugu ca Iran hari inyungu canke urwanko canke novuga intambara igihugu ca Iran niko kirateza n'ivyo bihugu, ari kugira ngo ivyo bihugu biheze navyo vyoye gusama aya mabombe, ko twabwiye mu misi heruka ko igihugu ca Arabie Saoudite cyatanguye gusama canke mu bwirinzi bwaco kuza kiraturitsa amabombe atewe kuri aya mabaze ya Amerika canke ku mabaze petrolier, ni ukuvuga hajyacukirwa amapetrole. Ibi rero bisa nkaho umengo ni cooperation Iran itanguye gukorana n'ibihugu bikikije, navyo ubwavyo biriko birahindura ingendo cyane, aho igihugu ca Arabie Saoudite, igihugu ca Emirates Arabes Unis, Kuwait, Qatar byagiye hamwe kugira ngo bisabe Amerika ko yogerageza kudasubira akoresha amabaze militaire, ko byo bitifuza intambara kwibandanya ku butaka bwabyo. Amerika ngo yimenye ntibandanye ikoresha amabaze militaire ari kuri ivyo bihugu. Aha rero urumva ko Amerika bisa n'ibiriko birayigora cyane, kuko ibihugu biramaze nawe nyene kuhatakariza ibitari bimwe. Twovuga nka marafineri ya Arabie Saoudite amaze guturirwa, complexe ico bita gaz naturel liquefié canke gaze igihugu ca Qatar cyari mu bihugu vya rutura bisohora gaze, bigurisha gaze cyane ku bihugu vya rutura bigenzi vyaco, aho hariho complexe rero ya gaze nayo nyene yaturiwe ku mamisire y'igihugu ca Iran. Turavuga kandi rafineri yindi ya petrole mu gihugu ca Kuwait, twovuga na Dubai, gisagara gikomeye cyane ku isi ku vyerekeye amafere naco nyine umutekano tifashe neza, aho cyahora kinza amahera menshi kubera ingenzi ziza ari zije ku mu birori no kwinezereza canke zije mu ma affaire. Rero igihugu ca Dubai kiro kiratakariza naco nyene, kandi ya Detroit Hormuz uno munsi iri mu yabira, umuriro uri kuraka ku bw'izi ntambara. Murumva ko ibihugu byahora bicishaho petroli uno munsi bica bihombera cyane. Aha twavuga yuko ibihugu rero bitandukanye biriko birahomba ku bw'izi ntambara, harimo n'igihugu cy'Ubushinwa ko kiragira uruhombo rukomeye cyane, kuko bavuga ko hagati ya 15 na 20% canke 15 na 20% ya petroli yahora iva mu gihugu ca Iran. Ubu rero kuba muvuduko w'ubukungu w'igihugu cy'Ubushinwa bisa niko biriko birarantisa cyangwa biriko biragisubiza inyuma cyane. Aha rero twovuga n'igihugu ca Libani uno munsi ko kirahombera cyane, kuko Israel yatanguje intambara na Hezbollah, kuko twabwiye ko Hezbollah ari abaproxy canke ari umugwi ushigikiye uri nyuma cyane ya Iran, ku buryo Iran amabomba mwamwe canke abamisire ava mu gihugu ca Libani atera Israel kugira ngo Iran nayo ishobore kwivuna ko yatewe. Libani riko irahombera cyane kuko igihugu ca Israel cyoroheye cyane umanuko bwa Beirut, aho Libani riko iraraswa cyane kuko Israel kirarondera aba bagwanyi ba Hezbollah. Iyi ni nkuru tubafitiye nijanye n'urupfu rwa Khamenei, aho umugenerali w'ingabo yitwa Ismail Vara yahemukiye cyane igihugu ciwe mu kuranga aho Khamenei yari, kugira ngo igihugu ca Israel giheze kigitereyo amabombe. Uyu mugenerali akaba yahora ari umukomanda w'ingabo zitwa Al-Quad. Ni ingabo zikomeye cyane mu gihugu ca Israel ca Iran, ingabo zikomeye cyane mu gihugu ca Iran, bimwe bita ama force speciale. Ni ingabo ziba zizi cyane ivyerekeye urugamba, zigizwe n'abakomando bamenyereye kurwana cyane mu buryo buhanitse. Rero ubu mugenerali tubabwiye niyo nkuru iri kiravugwa cyane, ariska canke ashobora gucirirwa umunyororo wo gupfa, kuko yahemukiye cyane igihugu ciwe, agaheza agatanga amakuru ku butasi bwa Israeli n'igihugu ca Amerika.
tugaruke kubabwira ko Khamenei bari bamusavye ari abarusiya abashinwa n'abandi ko bo mufasha kugira ngo asohoke igihugu ca Iran kuko bari bazi ko ari we cible numero 1 w'igihugu ca Israel na gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko we yaranse aranka kuhava. Igihugu ca Iran naco caramusavye yuko yoja kunyegeza mu bandi mu byo bita ama bunker canke zanzu canke inyubakwa bubaka mu kuzimu ahantu amabomba adashika, ariko Khamenei yari yavyanse. Yavuze ati nimba mudashobora gufata imiliyoni 90 z'abanya Irani ngo muzihungishe canke muzishire muri ama bunker, jewe sinshobora guta abene gihugu ngo ndiko ndakiza ubuzima bwanje, kandi hari abene gihugu barenga imiliyoni 90 nabo bageramiwe n'izi ntambara. Gutyo rero yemera kwigira umumaratiri wo muri izi ntambara. Hanyuma uyu Kwani nawe akaba akiyatanga amakuru, bamusanga amabomba amusanga aho yarari, aho yashoboye kwita guhasiga ubuzima n'indongozi zitari zike z'aba gardien de la révolution no mu bategetsi ba Iran. Iyo ni inkuru nshasha itohojwe kandi iriko iravugwa cyane. Iyo ntiriko iravugwa cyane, ndazi ko muzoyumva hake. Mugabo ivyerekeye umusore wa Kuwait yahemukiye abanyamerika mu kubakora inderege zitatu, we byo biriko biravugwa cyane. Nuko rero amakuru ariko aravugwa hanini nayo. Kandi mu kurangiza tubabwira inkuru yerekeye misile ya Irani, misile ya Irani bita misile ya fragmentation. Ni misile balistike iriko irakora akarambara, iriko irakwega akarambara guca Israel, kuko nta systeme nimwe y'ubwirinzi ku isi ishobora kwihanga ino misile, kuko ni misile itegwa icambere ibifise ikintu bita ama combustible solide. Ibi navyo bisigura ko igitoro cayo canke novuga ibituma iyi misile iguruka mu buryo bw'igitoro, reka tuvuge ko carbura yayo ari combustible solide. Bisigura yuko iyi misile bashobora kuyikora bakayistoka igihe kirekire cyane atabimaze byononekaye mu buryo bwa carbura yayo. Hanyuma ikindi naco iyi misile ikomeye ko kuvyerekeye ama combustible solide nuko amakamyo ayitera, kuko itegwa bakoresha ubwo bw'amakamyo ayitera, bisaba kanya gato cyane kugira iyi misile bayitegure baze bayitere. Bisigura ko iyi misile bigoye cyane kumenya, amasatelite bigoye cyane kubona ko iyi kamyo isohotse. Umwanya wo kubona ko iyi kamyo isohotse nuko iyi misile igurutse ni umwanya muto cyane, ku buryo satellite za gutanga inkuru iyi misile yamaze kugenda. Iyi kamyo iva muri amabunkere twabwire imwe byubatse mu kuzimu, byanyubakwa zo mu kuzimu, igashika hejuru, ubwo nyene igacire kuri iyi misile igasubira ikinjira. Bisigura ko amasatelite ifaze ya lancement amasatelite basa n'abayica mu ryahumye. Nuko hanyuma iyi misile nayo ikindi naco ikomeye ko cyane nuko mu gihe muri phase terminale canke hajya iba itanguye kwinjira itanguye muri phase yo kumanuka kugira ngo ishike ku masible yayo, ica iheza ikigaburamo amafragma canke ibice byinshi cyane. Bamwe bavuga ngo 2 milliers de fragma canke ibihumbi n'ibihumbi by'amafragma, ku buryo iradare yose iyibonye ntishobora, nta bwinzi bushoboka, kuko nta gushobora kurasa kuri misile zije ubona ko kuri radare ari misile zirenga 100 n'izindi. Gutyo rero nubwo bagerageza kwirinda ngo basame bimwe mu byo bariko barabona, ariko ntashobora kubisama byose. Iyi misile zikamanuka igakora ico ishatse mu gihugu ca Israel. Iyi misile ku isi ireteye ubwoba cyane, haba mu bihugu bisanzwe biko birahigana mu gukora ibiganisho bya rutura, aho bavuga bati mbega iyi misile yo bari ubwoko boshira ko amatete nucléaire, murumva ko yokora akatabonetse. Nuko rero ari niyo makuru ariko aravugwa mu ncamake hirya no hino mu gihugu ca Iran. Twabashikiriza kuri no munsi w'isabato, ku munsi wa gatandatu kuri bamwe, igenekerezo ry'indwi mu kwezi kwa gatatu. Turabashimiye cyane rero ko mwafasha kanya mukadukurikirana. Twababwiye birebire ariko mwadusavye ko ama video zaraba magufi kugira ngo biborohere. Murakoze rero, turabashimiye. Niyo twashobora kuronka ibindi tubabwira turaza kubibamenyesha. Umunsi uracariho, ngira na Benita azoba yashoboye gushika igihe isaha tizobiheze inyuma ya 18h.
turaza kubashikiriza ibyo tuza kuba twabaronkeye. Mu kurindira rero twagira tubasabe abakunzi bacu mushishikare mukanda mugira ama subscribe mwongera muyabona, kuko nibyo bidufasha kugira ngo dushikare kubaha amakuru. Murakoze cyane, turabashimiye rero twifuriza ibihe byiza, Imana ibarinde bazigamaho muri hose. Ciao ciao.